basokuru nibo bayamaze ko bagize bati imbuto itewe niyimera. Kugira ngo umwimbu wiyongere ku rugero rushimishije, harakenewe ko abenegihugu baronka imbuto nziza kandi irobanuwe. Nico gisata leta yaragaragaje kugitunganya neza kugira ngo hamenyekane abagwizambuto ku rugero urwo ari rwo rwose. Kuri kano gatasi rero imbuto zaregeranijwe yaba ku ruhara rwa leta n'abandi basanzwe bakorera muri ico gisata. Imbuto z'ibigori zatanzwe mu gihugu cose biciye muri wa mugambi wa leta wo kuronsa imbuto abenegihugu ku giciro kitavuna n'amatoni ibihumbi 170 n'ibiro 154 zikaba zaguzwe na leta. Imbuto ziri mu bagwizambuto ibigori n'amatoni 316 n'ibiro 225, ibiharage n'amatoni 45 n'ibiro 476. Societe Sobuprodia imbuto y'ibigori bya kijambere y'ikivyagwa imwe bita mais hybride n'amatoni 99 n'ibiro 200. Tubura imbuto y'ibigori bya kijambere y'ikivyagwa imwe bita mais hybride nyene n'amatoni 88 n'ibiro 340 nivyo bihari gushika ubu. Hakaba himirije gushika vuba amatoni y'izo mbuto z'ibigori z'ibivyagwa amatoni 951 zivuye hanze. Muri izabo imbuto zifashe gute? Aha dufatira ku mbuto zibanze zimwe bita amaprebase. Ku bijanye n'imbuto z'ibigori, ibigori twita kama bidusanzwe twirimira, hari amatoni 37 n'ibiro 653. Hakaba ibisabwa byasabwe n'abenegihugu n'amatoni 15 n'ibiro 750. Murumva ko ngaha dufise ibirenga ko amatoni 21 n'ibiro 903. Imbuto y'ibiraya ibihari ni toni 139 n'ibiro 933. Ibisabwa twasanze ari amatoni 378. Muca mubona yuko hari igihengeri c'amatoni angana 238 dufatiye kuvyo abenegihugu bari basabye. Imbuto y'ibiharage ibihari n'amatoni 9, ivyasabwe n'amatoni 13. Murabona ko hariho amatoni yaba 4 abuze. Imbuto y'isoya ibihari n'amatoni yaba 6, byasabwe n'amatoni 7, hakaba habura dukeyi.